mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Turabahaye ikaze mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso. Ibiganiro vy'uyu musi mubishikirizwa na Liliane Nindereye afatanije na Dismas Bizoza hamwe na Emmanuel Nkurunziza. Twongeye kandi kubibutsa ko mushobora gukurikirana ibiganiro vyacu kuri YouTube, kuri Facebook na Twitter. Tubahaye ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kuri uyu munsi turabandanya tubashikiriza ibijanye na ryaho nyabwoko ryakorewe Abatutsi 1993. Muribuka ko mu kiganiro duheruka twabyumvishije bimwe mu bimenyetso vyerekana itegurwa ryaryo. Uno munsi turaza kubigarukako. Turaja no gushimikira kuvyo abatohozi babonye mvamakungu nabo bakahava bavyemeza bakabishira mu cegeranyo cabaye icemezo ntasubirwamwo cuko iho nyabwoko ryakorewe Abatutsi 1993 ryari ryateguwe n'umugambwe Frodebu. Turaja kandi kurangiza n'imwe mu ntahe z'abacitse ku icumu ry'iryo nyabwoko tugiye kumara igihe tubumvisha. radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Kubera bizwi ko abari ku butegetsi uyu munsi bitanabereye bakomoka kuri iyo sahwanya Frodebu nyene basanzwe biyamiriza ibikorwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, batanatangwa no kwitiranya n'abakoroni. Turabe uko ayo mahano yakozwe n'abo bicanyi bari barongoye igihugu yabonywe kandi akavurwa n'abandi ataho begamiye. Turifashisha muri iki kigabane icegeranyo cakozwe mu mwaka w'1994 n'urunani rw'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka zina muntu, akaba yarimwo nka Human Rights Watch, ariko na cyane hakabamwo na Federation Internationale des Droits de l'Homme isanzwe izwi ko yari ihitiye ibashigikira bimwe biboneka. Muri ico cegeranyo c'impapuro 207 gisanzwe kiri mu Gifaransa ku rupapuro rw'177 havuga hati: umunsi w'itembagazwa ry'ubutegetsi beno mu minsi yakurikiye hari abashikiranganje bamwe bashikirije amatangazo ararika abantu guhakana iryo tembagazwa. Bimwe mu byo basaba byaribonekeza ko bishobora gukwega karambaraye hamwe bidaherekejwe n'amabwirizwa atomora neza ko kizira kwica. Muti none abo bashikiranganje bashikirije ibiki? Nk'uko mugire mu vyiyumviririze musanga abo bari barongoye igihugu ico gihe koko ubutumwa barabushikirije kandi mu bihe bitandukanye, ariko bwose bukaba bwari ubwo gukokeza, nta na bumwe bwo guhumuriza bigeze bacisha umunwa. Aha akaba ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko cari kiraje ishinga iyo ntwaro ya Frodebu atari uko ubwicanyi buhagarara butamaririye Abatutsi. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Duhere kuryo wari umushikiranganje w'amagara y'abantu muri iyo leta, muganga Jean Minani yavugiye ku iradiyo y'u Rwanda ku igenekerezo rya 21 mu 1993. Barundikazi bavandimwe mwese muhejeje kumva abafite amaradiyo kw'inkozi z'ikibi zihaye ubutegetsi zigakura abategetsi mwitoreye bubariba. Abo bantu mwumva bafashe ubwo butegetsi sabashaka ineza yanyu, ni bamwe bamye imyaka yose bashaka gusesa amaraso kandi batako bagayasesa bakiha inkumbi, amarira agakwira mu ngo, imvubu zigakwira mu Burundi kuva mu 65, 69, 78, 88, 91 mwese muracavyibuka. None n'ubu nk'uko bihaye umugani w'iceye barasubiye. Umunyamahanga canke ku muntu adasanzwe aza akakaga k'amacakubiri kari kamaze igihe kabibwa vyomugora gushoka atoraho ikokeza ryo kwica Abatutsi ryicaye. Bisaba ko umuntu amenya canke akibutswa abo yari kavuga akikiriza aho yavuga ngo babandi babahekura muri 65, 72 na 88. Mugabo rero ku muntu azi bimwe tugize igihe twibukiriza by'ingene Abatutsi b'i Burundi bagiye baricwa n'imihari hamwe n'imigambwe yiyitirira Abahutu, iyo nayo ikaba yagira afashwa n'abanyamahanga bamwe. Ibyo byose ariko bikabana ntari iyo bibaye bene gutegura no gushira mu ngiro ubwicanyi bw'Abatutsi aribo baca basimbira ku isunzu ry'inzu bakabesha ngo ni leta yashatse kubamara. Bya bindi nyene iciyita severe kimaze imyaka kigerageza kwinjiza mu mitwe y'Abarundi
n'amakungu. Bica vyibonekeza ko iyo myaka Minani yadondaguye ihurira neza na neza n'iy'ayo mahano. Birumvikana rero ko kuri aya majambo naho Jean Minani yohava agerageza kwiregura, vyomugora gusigura ukuntu mu kanya katakwiye n'umunsi umwe iyo yari ari mu Rwanda igihe ibara ryari rihejeje kugujumbura, wewe yoba yarahejeje amatohoza agaca yemeza atari gukekeranya ko ari ba bandi bakoze ibinaka muri ya myaka. Nta wundi muntu yari kubahuka gushikiriza ikinyoma nk'ico ata amatohoza arakora, atari iyo ndongozi yari mu mugambwe wa Frodebu ukomoka kuri ubu. Ubu nyene mu 1972 yari yigishije ko kazoza keza k'umuhutu kazoboneka ari uko umututsi azimanganijwe. Kindi dutora muri iri jambo rya Jean Minani ni ukuntu yikoze kuri bwa buhinga bwa paripehutu mu 1988, bumwe bw'uko mu kurarika abayoboke bayo bababwira ngo batitanza umututsi akari inyuma karahinda. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Uwundi mu batanze amategeko yo gukokeza ni Shadrake Niyonkuru, yari umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu muri leta ya Frodebu. Uretse ko yabaye rurangiranwa mu kibi, niwe kandi yavuze ubwa mbere ibanga iyo migambwe yari yarahanye gushira mu ngiro iyo amatora atagenda uko babishaka muri ruheshi, ico bise Code de Juin, ari nayo yibukirije kuri iyi radio. Iyumviririze namwe. Le message du gouvernement qu'on faisait passer sortait sur la radio Rwanda. La radio-télévision burundaise était dans les mains de putschistes. La déclaration que j'ai faite, il y a une déclaration que j'ai faite, je vous l'ai dit, c'était le 22 octobre. Ku batumva igifaransa agize ati ubutumwa bwa leta twasohora twabucisha kuri radio Rwanda, iradiyo y'igihugu yari mu minwe y'abagumutse. Itangazo narisohoye kuwa 22 Gitugutu. Reka tube turafata data wanje ko uwo atatomoye ikiri muri iyo Code de Juin, ariko iyo kode itanzwe ijambo rikumva bene ryo. Abatari barisangiye barimenyera ku vyakurikiye, ivyo navyo bikaba vyabaye guhiga zina mututsi kugira bamwice rubi. Mwibuke kandi ariko ko uwo Shadrake Niyonkuru yari umukuru w'umugambwe PP, Parti du Peuple, umwe muri ya migambwe itatu yari ishigikiye Frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri ruheshi mu 1993. Nikindi kimenyetso rero c'ukungene umugambi wo kumara abatutsi wari mu bikuru bikuru byahuza urwo runani rw'imigambwe yari icuditse na Frodebu. Ivyo arivyo vyose wafise impari ko Frodebu yari yateguye uwo mugambi mubi wo kwica abatutsi, yo kumviriza umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri leta ya mbere ya Frodebu Jean Marie Ngendahayo, we waratomora neza ivyo vyashikirijwe ivyo arivyo. Iyumviririze namwe. Ce que donc j'ai voulu faire comprendre à la population, c'était de lui dire résister au putsch. J'ai donc continué, si vous voulez, la pédagogie du Frodebu durant toute la campagne. Ceux qui jugent que je les ai mis en danger, qu'ils m'en excusent d'une part, c'était pas ma volonté, mais d'autre part et surtout qu'ils sachent que je l'ai fait pour eux et pour tout le monde de Burundi. Abadatahura neza igifaransa mwomenya ko yagize ati urumva jewe ico nashatse gusigurira abanyagihugu kwari kubabwira ngo bahakane itembagazwa ry'intwaro. Nushaka nabandanije inyigisho zari zatanzwe na Frodebu mu gihe c'imyiyamamazo. Ababona ko nabashize mu kaga mbona bontunga, sico nari nifuza, ariko banantegere ko nabigize ku neza yabo n'iy'abandi bose. Murabyumvise neza ko ivyo yavuze byararika abafrodebu kwica abatutsi, ntikwari guta wakuba ko watewe atiteguye, kwari kubandanya inyigisho za Frodebu. Muvyumve neza ati kwari kubandanya ivyo Frodebu yari yigishije mu gihe cyo kwiyamamaza. Murumvise kandi ukuntu hampande yo kwemanga ko zari inyigisho z'umugambwe wabo, Jean Marie Ngendahayo yubahuka agashinyagurira abahitanywe n'ivyo bimwenyi nyene yari yararitse, akemeza ko yabigize ku neza yabo. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Nta muntu afise umutima yogenda adateye ivyatsi imvugo nk'iyo ayumvise. Ni navyo vyakozwe n'uwararongoye igiteka ico gihe, umushinga ntaye John Nindorera. Yaravuze atarya umunwa ko igihe bashikiriza ivyo, abo bategetsi babiri bari bazi neza ko bariko bararika baja kwica.
mu rurimi rw'igifaransa yavuze ati: Des déclarations connaissant en plus de ça comment sont les Burundais qu'on ne pouvait pas faire dans de telles circonstances. Et faire des déclarations où on appelle les gens à réagir, c'est les appeler à tuer. Yagize ati kubuza Burundi kubuza abarundi hariho amatangazo cazira gusohora mu bihe nka birya. Ugize itangazo ubwira abantu ngo bagire ico bakoze byarumvikana ko ubararitse kwica. Ku rundi ruhande uwo yari arongoye igiteka ico gihe yarongeye aranegura abategetsi bahisemwo kwinyegeza aho gutanga ubutumwa bwo kubungabunga umutekano aho tari bwahungabane be no guhagarika ubwicanyi aho ibara ryari kuriragwa. La situation n'était pas maîtrisée, ce qui fait qu'il y a des tueries qui ont continué sans qu'il y ait vraiment de mesures qui soient prises pour les arrêter. Et de ce côté-là, on peut sans doute reprocher au gouvernement de n'avoir pas en son sein des gens qui avaient réellement le sens de l'État et qui auraient dû comprendre que diriger, cela demandait également de prendre un minimum de risques, un minimum de responsabilité. Ukuri, ubutungane, niyo nzira y'amahoro. Igiteka rero siyo yonyene yanebaguye iyo nyifato y'abari barongoye igihugu na Frodebu ico gihe. Umurwi mpuzamakungu w'abaharanira agateka ka zina muntu wanditse uti: umurwi ubona ko abagize leta batakoze ibikwiriye aho imariye kumenya ko ubwicanyi bwari ko buraba mu gihugu hagati. Ubwoba n'akajagari ntibibereye kuba urwitwazo. Abashikiranganje bashoboye gushikiriza amatangazo yo kwiyamiriza itemagazwa ry'ubutegetsi bari gushobora guca muri iyo nzira nyene ngo barungike ubutumwa bwo guhagarika ubwicanyi. Uwo mu kuvuga kandi ko wabajwe cyane no kumva leta yaranse gushoka yemerera impanuro y'umupfakazi wa President Ndadaye abasabye ko bomureka agashikiriza ijambo abanyagihugu. Aha twokwibutsa ko Murundikazi aho bahebeye bakamureka akavuga ku radio na televiziyo kaba kaja kabaye yaratomoye neza ko ubwicanyi bwohagarara. Umugushikiriza kandi ko wabajwe cyane no kubona leta itigeze ibeshuza ikinyoma cavuga ko President Ndadaye yakataguwe ibihimba bimwe by'umubiri nk'uko byamaze igihe bivugwa. Uwo mugwi ibyo ukabitera ivyatsi kubera byibonekeza ko ari bimwe mu byo Frodebu yifashishije mu kugira ngo yongereze ubukare abayoboke bayo bari ko barica abatutsi irya nino mu gihugu. Ibo bisanga muri ca cegeranyo canditswe n'amashira hamwe aharanira agateka ka muntu arimo za Human Rights Watch na FIDH n'izindi muri ca cegeranyo cabo co mu 1994 ku rupapuro rw'177. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Muri uyu mwanya twagomba tubashikirize umwihwezo w'ibimenyetso vyegeranijwe na wa mugwi mpuzamakungu wagenywe mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo utohoze kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye hamwe no kubwicanyi bwakurikiye nk'uko tubisanga muri ca cegeranyo naco bikaba gifise numero S-agakwego 1996 agakwego 682. Ivyo navyo tuza kubishikirizwa na Dr Emmanuel Nkurunziza nawe akaba ari umuhinga wo gusesangura imvugo n'ivyigwa vy'ihonyabwoko. Kugira umuntu ategere neza ibimenyetso byanyuze umugwi mpuzamakungu wagenywe n'ishirahamwe ONU ni ngombwa gusubira inyuma gatonye kuri bimwe vyagiye biracika mu mvugo abarongozi ba Frodebu bakarimena mu gihe bari mu myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yo mu 1993. Abatahura ibivugo ico gihe ca 1993 baribuka ivyivugo vya Frodebu vyagira ngo intsinzi ni cash atari cash ni catch. Iyo udaca kabiri ngo tubone ko ahabo bayoboke b'uwo mugambwe bapfiriye kumva iradiyo y'igihugu itavuze bagaca basimbira ku babanyi babo b'abatutsi bakabafata ariyo catch bakababoha kumwe Ndadaye yari yabibararitse ko mu Kayanza muri Rusama 1993. Ivyo vyari guhava vyibagiranwa. Ntawohirahira rero ngo avuge ko ivyo gufata abatutsi bakababoha ari vyiyadukije. Nivyari vyarigishijwe, harigishwa kandi ingene bitegerezwa kugenda no kuvuga ibitangura ibikurikira n'ibija kurangiza. Mu majambo atomoye wihweje ivyakurikiye mvugo biribonekeza ko intumbero y'ivyigishijwe yari uko umututsi amaze gufatwa abohwa maze amaze kubohwa ntahavyuke mu gihe ariko muri rusange
umuti yafatwa bamuhora ko ari mu mugambo w'iprona yabohwa agakubagurwa byo kugabishwa canke gasopo mu giswahili akagabishwa kubera atagiye mu mugambo isahwanya Frodebu wafatwa ko ari isahwanya y'abahutu. Kuri ibyo gufata no kuboha abatutsi icegeranyo c'umugwi wo gutohoza waganywe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU gifise inomero S agakoni gashinze 1996 agakoni gashinze 682 mu ngingo yaco y'179 handitse ngo ivyo gufata abantu bakugaranirwa ahantu byari imboneka rimwe mu buzima bw'igihugu c'u Burundi eka mbere no mu Rwanda. Kubijanye n'abafatwa n'ababohwa mu ngingo y'181 y'ico cegeranyo nyene handitse hati nibyo ahenshi abahutu bari muri UPRONA barasinzikarijwe ubuzima bimwe bikomeye muga muri rusangi ntibicwa. Aha batwumviriza botahura neza ko tutavuze ko muri iryo nyabwoko ryama abatutsi 1993 atabahutu bishwe bazira ko bari mu mugambwe w'UPRONA. Ivyo byarabaye mu mihingo itanye. Hari abahutu basinzikarijwe ubuzima bikomeye basigara mbere babayeho mu bumuga batahorana. Ico bikoze ubumuga bwabo aho butanye n'ubw'abatutsi bacitse ku icumu nuko ubw'abatutsi ubabonye usanga bafise inkovu z'umupanga kwizosi no mu mvura idahita canke baraciwe amaboko canke amaguru. Ica bituma akaba ari ya nyigisho ya sahwanya Frodebu nyene imwe yavangatiranya mu nyigisho zayo zo kumurira abayoboke bayo ku batutsi aho yakoresha n'impaka imvugo ivangatiranya abatutsi n'umugambo w'UPRONA mugabo kugira ntihagire ubicikanda ikawita mporona kumwe twavyumva tuvyumbana Ndadaye abivugira mu Kayanza muri Rusama 1993. Nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye mporona ngo hazoba ingwano ndazi ko ari niko ruvyino baririmba aho baciye hose. Muri iyo ngingo nyene y'181 y'ico cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU abatohoje bandika yuko ubwicanyi buhama abatutsi ntibwatumwe n'urwanko hagati y'umurwi wa politike kanaka canke ubwoko kanaka wankana n'ubundi bwabaye igeragezwa ryo kuzimanganya burundu ubwoko bw'abatutsi. Barabananye bati abatutsi ntibishwe n'abantu bafashwe n'ishavu bene kubica barabahize bagaheza bagasubira bati kubona hamwe abagore batishwe byatumwe no kubera mu Burundi kuronda koko canke umuryango biva iguse w'umuntu. Ico cegeranyo kiragaruka kandi kubijanye n'icatumye abatutsi bicwa mu ngingo yacu y'174 abatohoje bandika bati ikibazo wari we wese arinda kwibaza no kugena abahutu bari basanzwe bibereyeho mu mahoro bemeye ko babagomorera kwica ababanyi babo b'abatutsi. Ku ngingo y'177 naho icegeranyo kibandanya kigira kiti kubijanye n'uwo yaroheje abagiye imbere muri ubwo bwicanyi umugwi witohoza ubona ko ataho kwirengagiza ko yaba abahutu bo mu Rwanda canke abatutsi bo mu Burundi ntawibagiye ko intwaro mputu yari mu Rwanda kuva ku kwikukira gushitsa mu mwaka w'iryo baranyene yari imaze gukora ubwicanyi bw'abatutsi inshuro nyinshi. Uwo murwi w'amatohoza ubananyugira kandi uti ibyo abahutu bo mu Rwanda bakoreye abatutsi mu mwaka wakurikiye no kuvuga 1994 w'ubunyabwoko bw'abatutsi mu Rwanda byategerezwa kumaramaza amakungu. Indongozi za Frodebu kuva ku nzego zo hasi bari barahungiye mu Rwanda mu 1972. Frodebu yari yarashigikiwe cane na leta y'u Rwanda be n'umugambi watwara muri ico gihe. Ivyo bintu byose ntivyari kubura ingaruka ku nyifato ya Frodebu. Muri make rero birumvikana ko kumwe tumaze igihe tuvyibutsa n'amakungu yari asanze azi yuko akabikabisha ikihonyabwoko rihama abatutsi kigishijwe bimwe biboneka mu Rwanda kuva rwikukira. Ico cegeranyo ico kitashitseko nuko yabiyo ntwaro y'abicanyi babaye Habyarimana na MRND yiwe yayindi havuye ba MRNDD ukamenga ni CNDD bahaye bigisha imigambo ikomoka kuri ubu nkuko kwa Frodebu canke ya Paripehutu yibanziriza kwari kuroga intambi bisazi. Ikindi gihambaye muri indimburo y'ibice by'ico cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu ONU vyerekana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi 1993 ni ingingo z'194 333 381 hamwe n'467. Izi zikaba zitomora neza ko bamwe mu bakenyezi bishwe babanje gufatwa ku nguvu nabo bicanyi ahandi naho bene kubasigaza bakaba babaretse kubera babakoreye ico caha mbere banabandanye bakibakorera. Kubona rero bimaze imyaka atawurigera avyicarira mu gihugu cuzuyemo amashirahamwe avuga ko akorera ineza y'abakenyezi birateye agahinda bikanababaza. Nkuko babivuga ikibisi kugwa ikibi ni guherayo. Twizeye ko ayo muri ayo mashirahamwe aharanira vy'ukuri agateka k'abakenyezi aka kagohe tubavuniye katazoyasiga gutyo
ko agiye kwikubita agashi maze yegera abo bakenyezi bacitse ku icumu abahumurize yongera abafashe gukurikirana bene kubonona nerya batagoye gutora kuko basanzwe bagayagaya mu nzego zitanye z'igihugu cane cane zitwa ko ari iz'umutekano zo kwivuna abansi ayatazobikika gutyo nayo azoba yerekanye ko atari yo gufasha abakenyezi ko ahubwo ari yo kubifashisha mu yindi ntumbero yaba iyo kurondera amaronko canke gufatira umuyaga intwaro y'abicanyi ya CNDD-FDD itwara igihugu bitabereye. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Twagomba kubamenyesha ko mu biganiro bizokurikira tuzobandanya dushira habona amazina y'abakoze ayo mahano ku mugaragaro tukazohera ku bayobozi bakoze iryo bara izuba riva tudasize inyuma n'abakidufukamye mu nda gushika uyu munsi nabo bakaba bahawe n'ayo maraso y'abatutsi nk'uko mugira mu bwiyumvire muri iyi ntahe y'uwarokotse iryo honyabwoko. Itariki 21 z'ukwezi kw'icumi mu 1993 harabaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa mu Kibimba no mu micungararo yaho. Kuvyerekeye kuri lise mu Kibimba muti vyatanguye gute? Mu gitondo ca kare nk'amasaha ya saa 11 n'igice turiko turitegura kugira tuje muri etide yo mu gatondo nk'uko vyama hari umunyeshuri umwe yari afise akaradiyo yitwa Cishayo Gregoire. Ico gihe ntikavuze nk'uko vyama, iradiyo y'igihugu ntiyavuze nk'uko vyahora. Harinze hagera mu gitondo tuja mw'ishuri mu masomero radiyo tavuga. Dushitse mw'ishuri twarabonye ko hari abanyeshuri batari bake batatonze nko mw'ishuri wacu uwitwa Ephraim Ndizeye uwo Gregoire Cishayo n'uwitwa Minyurano Justin ntibaje. Apere yarinze ihera batarashika. Isaha 6 z'agatondo n'iminota 30 umuyobozi w'ishuri yaraje asohora abanyeshuri yitoreye. Mu batwegereye yasohoye uwo Ephraim n'uwitwa Mashimango. Message yabahaye abenshi ntayo twamenye. Muri iyo minota nyene hakurya mu Rutegama ku birometero 5 abanyagihugu bari batanguye kwicira ibiti mwibarabara ya Bujumbura Gitega. Isaha imwe turiko tuja kunywa icayi nk'uko vyama niho hanugwanugwa ko hoba habaye ihirikwa ry'ubutegetsi maze dutangura kubona utudumbidumbi tw'abanyeshuri b'abahutu cane cane mu buryamo imbere yuko tuja kwidarapo. Isaha imwe n'iminota 30 twaciye mu twagiye mu masomero nk'uko bisanzwe, ariko tuguma twumva irya nino cane cane ku mabarabara urwamo rujana nuko ibiti biguye cane cane ku Musama no mu Kabanga muri komine Giheta. Isaha 4 z'igitondo tugiye mu karuhuko niho twumva urwamo rwinshi mu mazu y'abarezi maze batubwira ko abanyagihugu bafise imipanga n'amahiri batwaye abarezi bacu 4. Uwitwa Prudence yaraje kutwigisha Johashe yigisha igifaransa, Focus yigisha biology na Prosper yari mushasha avuye ku Muyebe ariho yahora ari umuyobozi w'ishuri. Isaha 7 z'umuhinga mutugiye gufungura hamwe bigeze ku masahani twagiye twumva urwamo rudasanzwe mu buraro ku buraro bujejwe ivyigwa Prefet des Études Nirandekura Jeremy. Dusohotse kuraba twasanze abagabo barenga 200 bafise ibihiri iyugita n'imipanga baje kumurondera, ariko we ntiyari bwashike muhira yarakiri mu biro. Kuva ico gihe ntitwasubiye muri refectoire, mbere no mu buraro hari benshi batasubiyeyo. Basubiye inyuma bidoga bakubita urutoki bavuga ngo ntaho abasigiye. Hakurikiye kwiyumvira ico twokora, ariko muri ico gihe hari abahutu benshi n'abanyeshuri bari bamaze gusohoka ikigo. Abenshi kandi n'abahutu batagira amacakubiri twarahuriye je hamwe ko twoja imwaro kuko twari twamaze kubona ko ibintu bikomeye. Ikindi twahurije ko nuko atanibuye twokwitwaza. Niho muri ako kanya uwari umuyobozi w'ishuri Filimato Niyenkenguruka yaca asohoka ava mu biro maze atubwira ko habayirwa ry'ubutegetsi kandi ngo bakeka ko ubuzima bw'umukuru w'igihugu bwo babwifashe nabi. Acara tubuza ngo ntiturenge ibigo kuko twomererwa nabi. Tubajije y'abarezi bacu batwawe saa 4 z'igitondo iyo baroye yatubwiye ko ahazi kandi ko badashobora kubarekura batamenye ingene ubuzima bw'umukuru w'igihugu bwifashe.
avuze iryo yaciye yisubirira mu biro. Niho rero twahava dutororokana abarezi n'abanyeshuri basigaye ku ishuri dufata inzira ije Mwaro. Dushitse ku birometero 3 tugira dushike ku isoko y'Igihinga, twahasanze ikirindiro c'abagabo n'imisore bafise ibigwanisho bitandukanye, cyane cyane amacumu, imihoro, imipanga n'intambi. Bari barongowe na Gabriel Nizigama alias Tibiya, yiga kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ico gihe yari mu kiruhuko yamenye bimwe bita première session. Niwe yatanze itegeko ryo kuduhagarika, baca batangura kutubaza iyo turoye. Umwe muri twebwe ati turatashe twumvise ko mu gihugu bitifashe neza. Vyakabaye kera Tibiya abwira abagabo ngo ndagiye muce mumenye ico mukora. Akivuga iryo tuza twumva abandi benshi baduturutse inyuma bavuga ngo ngaba turabashikiriye. Abo rero barabavuye kwibubu no kuri lise, abanyeshuri n'abanyagihugu bagomowe na Filimato ngo badukurikire, kandi bari bazi ko tudashobora kurenga ku isoko. Amahano yaratanguye, intambi ngizo, imipanga iravuga, maze tudatangura gusanzara mu bisanze. Kuva isaho 8 twiruka, twasubiye gutorana na bake tugeze ku mutumba Kamushiha, ariko aho twari abateye baja ku ruzi Kaniga gusa. Abake tumaze gutororokana twarafashe ingingo saa 11 twarakomeje tuje Mwaro, aho twashitseyo saa 9 z'ijoro. Turakengurukiye mwese mwashoboye gukurikirana ibiganiro vyacu, naho ubutaha tugira Burundi buziriho nyabwoko. Murakoze cyane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Chirimoso.